Aha ikaze muri burakeye kuri uyu wa kabiri aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira ku rukino rwahuje abafana ba FC Barcelona n'abafana ba Real Madrid, aho byagoranye yuko urukino rurangira ndetse n'umuhagarikizi akaba yahatswe guhitanwa n'abafana, akaba yavuye mu kibuga atazi yava niyaja. Turaza no kugaruka kandi ku makuru y'ingingo leta y'u Burundi dasanzwe yafashe yo gutegeka yuko umunyagihugu wese wo mu Burundi ategerezwa gutunga ikarata yo kwivuriza ko. Aya n'ayandi ni muri burakeye, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Mu gihe umugwi wa FC Barcelona usanzwe uhanganye cyane n'umugwi wa Real Madrid hariya muri Espagne, ayi imigwi isanzwe iriko ihuza n'abafana hirya no hino, abafana batariko barahuriza mu kibuga no hanze y'ikibuga ku bijyanye n'iyi migwi basanzwe bakunda hariya mu ntara ya Muramvya hoho, kugira ngo abafana bitature bagiye hamwe bumvikana yuko bagiye gutunganya urukino rubahuza. Nk'uko mubizi umugwi wa FC Barcelona ukaba usanzwe ukunze gutsinda Real Madrid muri ino misi, aho FC Barcelona igiye itsinda Real Madrid ibitsindo vyinshi mu nkino za El Clasico bahuye. Abafana rero ba FC Barcelona hariya mu ntara ya Muramvya bahuye n'abafana ba Real Madrid kugira ngo birabire bose hamwe urukino ingene ruza kurangira, yuko ivyabereye hariya muri Espagne arivyo bishobora kubera nino mu Burundi hagati y'abafana. Mu gihe rero hari hatunganije urukino ruhuza abakunzi b'imigwi ya Real Madrid na FC Barcelona, byarangiye rero uwarahagarariye urwo rukino ava mu kibuga yirukanga kubera ko hari habaye akavuyo kenshi. N'abakunzi b'inkino z'umupira w'amaguru rero bo muri komine Bukeye intara ya Muramvya bari batunganije urukino rero bahuza iyo migwi rero ya FC Barcelona na Real Madrid kuri uyu wa kabiri ntwarane 2025. Bakaba bari bateguye urwo rukino mu ntumbero yo gukomeza ubucuti no kuraba ingene botatura imari basanzwe bagiranira baharira imigwi yabo iyo yahuye na Liga. Rero hakunda kwaduka imari zidasanzwe iyo migwi yahuye, nk'uko rero vyiganwa na bamwe mu bari bateguye iryo higanwa ngo bugingo rero urukino rugeze ku munota 80 abariko bakinira umugwi wa Bukeye FC Barcelona fans ngo barashoboye gutsinda igitsindo kimwe, ariko bagenzi babo bo mu mugwi wa Bukeye FC Real Madrid fans ngo barahakana ico gitsindo. Bamwe batangura kwegera wari ahagarariye urwo rukino kugira ngo bamukubite, aca arata urukino arirukanga. Abari baje rero kuraba urwo rukino ngo baca batera imvururu, urukino ruba rurarangiriye ngaho. Ivyari rero umunezero biba bihindutse ibibazo, batangura gushwana. Ariko rero ngo nubwo biruko abajeje umutekano babaye hafi ngo ntawahavuye akomereka canke ngo agire urya ugwara uwundi, mbere ngo baciye bahurira hamwe barasangira inyuma y'uko urukino rwananiranye yuko rurangira, baca baja kurangiriza aho basangira kamwe. Umwe rero mu bajeje intwaro asanzwe ari mu migwi yatunganije inkino muri iyo komine, akaba yari yafashije rero kugira ngo urwo rukino rukinwe kandi rwongere rutunganwe neza. Akaba yavuze yuko ngo nta ngorane n'imwe yigeze iba. Ibi rero ngo bikaba hari ku kibuga ngo ni hamwe nyene abakunzi b'iyo migwi rimwe na rimwe ngumengo ngo barakebana kandi batigera bahuza ngo, ariko rero akamenyesha ko bagiye gutunganya neza kurusha kugira ngo bazosubire urwo rukino ruzobandanye. Ariko kandi agahanura abo bafana yuko ivyo basanzwe baharirira mu masare bariko baraba umupira batobandanya babizana mu kibuga, ariko bokina urukino rwa kivandimwe kuko urukino rusanzwe rurimwo ico bita fair play. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu, aho leta y'u Burundi yafashe ingingo idasanzwe, ingingo yo gutegeka yuko kuva ku muntu akwiza imyaka 18 ategerezwa kuba atunze ikarata yo kwivuriza ko bitarenze ku itariki 31 ntwarane 2025. Aho rero ngo n'urugo rwose mu Burundi rutegerezwa kuba rufise ikarata yo kwivuriza ko. Ivyo rero bikaba biri mu itangazo ryashizwe ahabona n'ikigo kijeje gutororokanya amakori n'amataxi OBR, aho rero kuri uyu wa 24 Ruhuma 2025 basohoye iryo tangazo bibutsa abarundi ingingo ya kabiri y'ibwirizwa nshikiranganje nimero 630 bare 540 bare 530 bare 1021
ryo kuwandwi ruhuhuma 2025 rishinga itegeko rero ngo iyo karata ikaba igugwa ku mavuriro mato ya leta canke ayigenga yemewe n'amategeko ku giciro c'ibihumbi 3 vy'amarundi nk'uko vyari bisanzwe bizwi. Ariko rero ngo nubwo biruko amakarata yo kwivuriza ko ngo ntaboneka vyoroshe ku mavuriro atandukanye mu ntara zitandukanye zo na cyane mu buraruko, ngo ivyo rero bikaba vyiganwa n'abanyagihugu abo mu mavuriro aho baciye rero kuri uyu wa gatatu ntwarane 2025 ku mavuriro atatu rero barondera izo karata ngo hose bababwira yuko zaheze. Abo banyagihugu bakaba bavuga yuko bibagora kwivuza mu gihe abayoboye amavuriro mato asanzwe ariyo yonyene adandaza izo karata bavuga ko bahabwa amakarata makeya bigatuma zihera abazikeneye batazirose bose. Uyoboye akarere k'ubuvuzi hariya Ingozi mu ntara nshasha ya Butanyerera akaba avuga yuko ibiro bikuru vy'intara bijejwe amagara y'abantu ngo nibo bazikura mu bushikiranganji zishitse zigahabwa uburere bw'ubuvuzi gutyo zigashikira abazikeneye, nubwo rero badashikirwa bose. Iyo ntara ngo ikaba yahawe amakarata 3,000 gusa. Abajeje amagara y'abantu mu burere butandukanye rero bagasaba yuko abatanga izo karata abo rushiriza gushishikara bazitanga kugira ngo abazikeneye bafise uburenganzira bwo kuzironka nk'uko bitegekanije bazironke. Abaganga bagahimiriza abene igihugu kuja mu mashirahamwe yo kuvuzanya kuko ngo nayo nyene ari ngirakamaro kandi yunganira. Biruko rero mu gihe nkuko twabamenyesheje Obert yasohoye itangazo ryo ku wa 24 ruhuma 2025 yuko bavuga yuko buri rugo rwose ku muntu canke ku muntu wari we wese ku gato kiwe amaze gukwiza imyaka 18 ategerezwa kuba atunze ikarata yo kwivuriza ko. Ivyo rero ngo bitarenze itariki 31 ntwarane 2025. Ano makuru tuyarangirize mu makungu hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika aho hari icuka kibi rero kiri hagati y'ico gihugu na Ukraine inyuma yaho Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine agiye muri ico gihugu akakigwa na Donald Trump perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ari kumwe n'icegera ciwe JD Vance. Aba rero bakaba bagize imitongano canke imishamirano hagati yabo na perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky, aho rero aba baganiriye ikiganiro kikaza kuba kimeze nko gutongana inyuma yuko aba bose badahurije ku vyariko biravugwa na cyane ku mwihwezo perezida wa Ukraine yari afise ku ntambara iri kibera muri kiriya gihugu ca Ukraine, intambara yatangujwe n'Uburusiya muri ico gihugu, aho rero bariko baganira ku kungene amahoro yoboneka. Ariko mu nyuma bikaza kugaragara yuko batabitahura kumwe bakamera nk'abashwana kuko perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuga yuko igihugu ciwe kidakeneye agahengwe Putin kuko yama asambura agahengwe baba bavuganye, ariko bakavuga yuko bakeneye nimba ko gahengwe kabonetse yuko igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika kibereka neza yuko gishoboye gutanga amahoro akagumaho kigacungera ku buryo naho umukuru w'igihugu c'Uburusiya yobigerageza adashobora gusambura ako gahengwe kaba katanzwe canke ashobora kubahiriza amasezerano baba bumvikanye ko. Hanyuma agasaba leta zunze ubumwe za Amerika yuko iki kibazo zocitondera n'igihe baba bariko baraganira n'Uburusiya Ukraine ikabamwo, ndetse Ukraine ikaba yerekana biciye ku mukuru w'igihugu Vladimir Zelensky ikaba yerekana amashusho y'ivyaha vyakozwe n'Uburusiya. Ariko kandi ku rundi ruhande leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yari yabwiye Zelensky yuko ataburenganzira afise bwo kugira ngo ategeke leta zunze ubumwe za Amerika uko zitegerezwa kubona kino kibazo canke kwiyumvamwo iyi ntambara, ariko kandi bakamubwira yuko ari karakinisha ubuzima bw'abantu amamiliyoni, ndetse ngo ari karakinisha intambara ya gatatu y'isi, kandi bakamubwira ko nta shwa afise nta yandi mahitamwo afise yo kugira ngo ari yanke canke yemere ibisajanye n'agahengwe bategereza kugira muri iyi ntambara. Bamubwira yuko bariko barondera amahoro, ariko wewe ngo nta mahoro ariko ararondera. Ivyatumye urugendo rero yarafise Vladimir Zelensky
arureka niho kuri uyu rero uwa kabiri ntwarante 2025 yakiriwe hariya i Londres mu nama y'abagize umuryango w'ibihugu vya Buraya bari bagerageje kumushyigikira no kumutera intege muri iyi ntambara arimwo inyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika zimaze kugaragaza yuko zitakiri kumwe nawe ndetse bamubwira yuko bazoca bamureka kumuha intererano mu gihe intererano ya leta zunze ubumwe za Amerika ariyo yagiye ifasha Ukraine mu myaka 3 iheze. Ibihugu vya Buraya rero muri iyo nama bikaba vyamereye Zelensky yuko bigiye kubandanya bimushigikira kandi biramutera intege muri iyi ntambara arimwo, bimubwira yuko amahoro adashobora kuboneka Ukraine itagiyemwo mu biganiro. Ivyo rero bikaba binyuranye n'ingene leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya bariko barabikora, kuko leta zunze ubumwe za Amerika n'Uburusiya basanzwe bariko baraganira ku kibazo c'ingene iyi ntambara yohera hagati yabo, Ukraine itarimwo ndetse n'ibihugu vya Buraya bitarimwo, ariko ibihugu vya Buraya kandi bikaba bifise impungenge yuko n'umubano wavyo na leta zunze ubumwe za Amerika usanzwe uriko uratosekara, bishobora kuba bibi cyane mu misiza. Bakavuga yuko biteguriye gufasha Ukraine uko vyogenda kose. Turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ano makuru ya Burakeye, tubifuriza kugira ibihe vyiza aho muri hose. Imana bahezagire naho utaha, murakoze. Tuzoba dusubira muri Burakeye ikurikira. Morning Burundi, Uburundi burakeye.